ubu rero toja ku mpanda wuzura nk'abantu 10 ntabwo je nakwambara ikintu kiri munsi y'umuriyoni c'imiliyoni 2 ntabwo nagendera mu modoka y'imiliyoni 5 y'imiliyoni 10 y'imiliyoni 20 ngendera nta mu ministre agendera muri Promox bisigura yuko nk'iko ikoti rikoranga nimba atari ibangi costume wambaye yavuye i Burayi yaguzwa ngahe amaheri 3,000 amaheri 3,000 bisigura yuko ari amafaranga ngahe ni miliyoni 3 ntabwo ndumuvunja ntabwo nkora muri BRB oy bakunzi ba Star TV 257 iyi ni ya televiziyo yanyu mukunda cyane we have the best exclusive news nico kivugo cyiwacu gira tubandanye gushigikirana na cyane muri bwa mwenyene mukunshigikira Mr Home Mr Meat aka Angel de la Capitale mu kubazana amakuru ameze neza cyane gose ndabubaha cyane bafana banje mwese mwama munkurikirana wewe wandika commentaire hajya no kuri kwimana nta wundi muntu no kurutisha kirese umuvyeyi wanje ariko avuye umuvyeyi wanje ni ucukwirikira hama ugahabwa gateka nkuko vyamye bandanye kunshikira muhezagirwa ibikorwa vyanyu bije mu kiganza c'Imana na cyane ubonye kino kiganize kuba mbere gukora share like na comment mu mabari akajwi kagiye kubera iki ndagwaye grippe ariko nzofira ku bikorwa kugira ndabazana ibintu bimeze neza cyane gose na cyane bimwe twiyemeza gufatana mu mugongo gufatana mu nda ahandi uraza kuhabona ndi ku rushengero rumeze neza cyane gose rusa neza cyane gose ni vya bindi nyene vya bikorwa vyiza nyene tubazanira nje kuraba mu prophet umwe yanyemerera yavuga yuko nzoronka imodoka mu minsi 90 gushika uno munsi iyo modoka nayo ndabona sasa rero ndamubonye ariko araza hariya cyamvuga ati reka mve hariya hejuru nuruke buke bwe dushobore guhurira hano hama ibintu bigende neza cyane hama dushobore kuyaga nawe yanyemereye imodoka me by the way ndi ngaha kubera we kugira nshobore kumenya kubera iki imodoka nayironka turuka kumva umugabo yitwa Yongwe ava mu gihugu cy'u Rwanda akunda kuja muri za Amerika ndetse novuga yuko Afrika yose yayiharije ni Albin ushaka kuje kuri Albin TV uraza kubona byinshi bikorwa byo bamaze guca mwarabonye ariko baransengera ngo hasi sindamuramutsa mumbabarire ubu turavugana murazi ko tumenyeranye uko biri kose rero namamvuga ati shigikira jewe ushigikire no tuba turi kumwe nimba hari kinashobora kukungura muri wewe cyangwa ashobora kugufasha nimba hari kinashobora kukumara mu buzima bwawe reka renda muramutse mu bwa Star TV 257 na cyane c'est la première fois muri Star TV murazi bwa mbere twakoreye murahaza abafani biwanje murazi yo navuye murazi naho ndubonye reka renda muramutse mu bwa Star TV papa umeze neza turamahoro tumeze neza murakomeye mbabariye gato nakubonye shinjira hariya cyamvuga ati reka ngende kugira ka intro hariya manuke buke duhurire hano nta kibazo hariho hose Albert uraberewe murakoze nivyo byanje nivyo byo mu minsi w'ijuru twaba tuberewe ariko bavuga ngo abantu barakunda kuvuga ati abantu dusenga twicishe bugufi niyo ababikunda twambare n'impuzu zicafuye kugira twicishe bugufi imbere y'abantu kugira babone yuko duciye bugufi kubera ko vuze ati abantu bijuru tekezo kwambara ibintu bizimvye ivyo bivuga abarozi umuntu uzokumva avuze kuzomve ko ari umurozi ariko hari abarozi bambara bakabega nta murozi yambara neza uri abayitirira ko ari umurozi aba ari uriya ntaba ari umurozi umurozi yambara ibihunda umukinzi agenda ari gusa umutinda agenda ari iki tubwirikirira abantu novuga yuko bigira ko basenga ariko bambara impuzu zombi bo ni mitekereze bwa mbere baba baboshwe baragwaye bagendana ubugwayi bakeneye gusengerwa bakabohoka ngo muzamenye ukuri jambo ry'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri kuzoba kwidegembya kumuzabohoka so rero uje tukagusengera tukagurira deliverance wabohoka gahuzu keza kazimvye kakubera imodoka nziza izimvye yakubera nawe wavukiye amezi 9 nawe utofite amaguru twagusengera amaguru akakujako noneho ubu imodoka zigezweho ntabwo zisaba imbaraga nyinshi zisaba kwinjira bakagushikana kuri ntuzeye umugabo baciye amaguru abiri haragendera mu modoka ubu rero bisigura yuko kubona nambaye ko onye sindi muri abo bantu bemera Imana cyangwa bakwiye gusengera abandi kuvuza ati abarozi nibo bambarana kumara wambaye inzahabu wambaye intuze ibintu bizimvye ni wambaye nabise gato ndakubaze gato ikibazo gatoye urambaye shenete ari abantu bavuga ati kwambara shenete uri mu rushengero cyangwa uri ahantu namakosa mu bisanzwe urashobora kutubwira abantu bariko baradukurikirana kwishenete kuba ndayambaye ari icaha no kuja mu rushengero ndayambaye ko cyo bari icaha nta cyaha kirimo hagayi 2:8 ngwinzahabu n'amafaranga amafeza n'inzahabu n'inoro n'ivyangije guhoraho nije ndabivuze nanje ndumwe mu baministre bijuru umwana w'Imana umwana wa president se ivya president n'abari vyiwe nugera mu kuvyara abana bose je mfite abana bambara ngo imodoka zose n'izabana aje abana bose barabagure amashenete abana barazifite
Murambariye abana ndiko ndigisha bakambarira nabo ubu bamaze kwambara bashaka kumbarira ngo tugerekera tu Yumuriyoni babonye kirato nambaye ngukine kiriya ngo ubure nawe wambara ivy'imiliyoni je nakwambara ikiro kiri munsi y'Yumuriyoni c'imiliyoni 2 ntabwo nagendera mu modoka y'imiliyoni 5 y'imiliyoni 10 y'imiliyoni 20 ngendera nta mu ministre agendera muri Promox bisigura yuko nkiko ikoti rikorangaye nimba atari ibanga iyi costume wambaye yavuye i Burayi yaguzwa ngahe amaheri 3,000 amaheri 3,000 bisigura yuko ari amafaranga ngahe ni miliyoni 3 ntabwo ndumuvunja ntabwo nkora muri BRB wagenda ukabaza ariko benshi dusubira inyuma gatoya hari umuririmbyi yitwa Berry Chris Berry Chris nauzi twe tumenyana n'abaministre b'ijuru tumenyana n'abaministre bamenyana n'abaministre b'ijuru urumva umuririmbyi akunda kuvuga ko yambarira miliyoni 15 ariko benshi baravuga ati no reka kutubesha none nk'uwe kuri kurabivuga ko yambarira miliyoni ni miliyoni niwe hora n'umuntu ariko aravuga kuri ko uramubesha uza kuvyakira gute ngo twahurira he cyo mu ministre w'ijuru nahurira n'umuntu agenda mu na contact office niba kwandikira ntabwo umuntu yanyandikira ibintu nkamwe n'ivyo yaba yubahutse yaba yiteye numva vyanditse bica bihindukira yombaze ico kibazo ngiki wo kwandika ubu naguhe inimero ya nyene icubahiro ya nyakuba mushikanganje ubutungane wamwandikira ivyo byose wa message shikana kwandikira ariko ntabwo nyandikira imessage z'ubujuju kubera uzi kwandikiye mu ministre w'ijuru ntabwo ufu kunyandikira abo wabitekereje byo nyandikira ntabwo ufu kuvyandikira ivyo byose uriko uravuga ko uri mu ministre w'ijuru ku bantu bariko baradukurikirana hariya tumenyeye ba premier ministre hano mu Burundi tumenyereye umu ministre ajejwe amagara y'abantu wewe uri mu ministre gute mwijuru userukira mbega abantu bari kuri ino si mwijuru bimeze gute bwira dushobore gutaha urakoze ubundi hari imihamagara 5 hari umuhamagara ni bavita ministere mu bwami bw'Imana hari intumwa hari abahanuzi hari abavugishwa hari abarimo hari abashumba jewe rero ndumuvugishwa ndumuhanuzi numva ko ndumu ministre umwe mu bwami bw'Imana ikindi nongeraho nkaba ndumwe avuga ijambo rikemerwa rikijana wewe urumva uvuze ikintu gita kiba ubu nyene apanesho ariko twibukanye ko iminsi 90 yakwiye wavuze ko nzo mfise imodoka iyo modoka iri he 90 yakwiye hehe 90 umva icabaye kiriya nawe ntabyo wari ubizi Imana yaguhaye inka ubu sigaye ifise televiziyo ikomeye cyane ikunzwe ku isi mu minsi ngahe ifise ababone ejo ugomba kuzanira amadolari umufuko w'amadolari ariko ico kintu hanyuma amafaranga irega iyo modoka iguga amafaranga ayo madolari niyo ntarabona kandi niyo nshaka kandi niyo nshaka uvuge kandi kibe none hari kiganiro bwankoreshe ko se nta kiganiro ikiganiro ukoresheje nugishirako ndazi uzonzanirwa najya amafaranga yo gushima jewe rero nkunda ibintu abantu babona apana byo by'amasheki nta sheke nkeneye uzayazana urambikange hasi hama dukora ikiganiro ari sure tini ituro uzorizana none ugerekera abantu manze ndayabone kwanza uri sure yuko nzoyabona icyo tumuta yabona nubu nyene none nubu nyene ntukoreshe ikiganiro bunyene ari he nuko nayumva mu mufuko uri kurankoresha ikiganiro nturagihereza abantu utanga byabaye ubunyene none ikiganiro nugishira ko saa 10 bisigura yuko ndagishira ko saa moya uzobigikoze saa moya bisigura yuko rekigiye ko cyando nkigunira ry'amafaranga bibaye ubunyene amafaranga yaronse ubunyene ari he ariko azana naye ariko Imana yaduhaye abagira neza batatu ngenda bakubarire yaduhaye hehehe hade na hande mu kirundi umutwe umutima n'amaboko abo bose uri kurakoresha mikoro kurokoresha amaboko uri kurambaza ivyo bibazo biva mu mutwe ukeneye amafaranga mbarira igitigiri ni kugira ngo ubyumve mbarira igitigiri ukeneye ndategeke ndayaguhe hama uyabonere kuri konte hama ugere ugura iyo modoka hama hasigaye icicumi unzanira urambikange ngaha shaka miliyoni 100 nari naronka miliyoni 100 nzoca nzana icicumi 50%. 50% miliyoni ndayibona iyo miliyoni 10 izo miliyoni 100 ndazabaye numva ko wakuze jewe nkaziwe n'amafaranga nkabona iyo miliyoni 100 cyanda yego nkabona iyo miliyoni 100 cyanda guha 50 miliyoni iyo mbari imiyade zitanu zo zitanu zimo ni parasera y'ikiriri ikiriri ntabwo wagura parasera y'imiliyoni 100 bavuga turazi gituma mvuze 50 miliyoni zishobora kumfasha nkakiriya akazi kiwanje kakamera fresh nkatera imbere byabaye no mufite kwizera gutoyi usaba miliyoni 100 turazi gituma savye menshi cyane yicara mu nzu habwo rero nta kibazo utwo dukeyi uraturusha habwo Imana ikwiye kuvuga ati wowe ufite ubwenge kuko savye amafaranga menshi cyangwa aramamo baba arabonetse cyangwa mangirango
arabonetse we shira kw'ikiganiro kora koresha amaboko umutima n'amaboko n'ibintu bitatu amafaranga urayafise ufise nyene iyo miliyoni 100 imana iguheye miliyoni 100 nyene ukeneye miliyoni 100 ngo ndazironse reka turaye tuvuga ati wait and see bakunzi ba Star TV nko ndababwira we have the best exclusive news byo guca ugenda ku ruhande nzanira iki 10 ngaha none wavuze 50 apana vyabi uzo yarambika nga miliyoni 50 cyangwa apana vyabindi baduha amafaranga twacha dushira kuri wa nabyeretswe nabariye n'abantu nabonye ndiko ndayapakira mu mifuko nzoyapakira mu mifuko uko nyene ubwo vyabaye tutaranabona no kubonana we twaye bwabonane none arbe waravuze yuko hari application yavuye mu ijuru ku Mana ishiza direct uravyibuka igihe twakorana ikiganiro hari application yavuye ku Mana ishiza direct iwawe kuri arbe application yarashitse abafundi bari abatekinisha bariko barayikora yitwa Jarbe baracari manuze yiwabo wareka ibyo bya vyiza application iri hiringa ukambaza ahubwo ibindi ndiko ndakora muri kino gihugu uko ndiko ndahamagara bagwiza tunga bari gwiza tunga babakiri bariko rava mu mahanga baza bakurikira mu yongwe na cyane yongwe na yongwe yaraje agiye gushinga companies zibiri ngaha nanje ngoma byari ngo ndagenda mu mugabane wa Aziya ndagenda mwayi kuzana ivyuma kwemba ivyuma bizakora ikora amazi ikora amajisi ikora ibintu by'imitobe ngiye kuzana ivyuma nivuga butumwa none ujya musiko nanyuye amazi ari mu munyu muga munda hari gihe biba nyene bipararanga umukira kurikira ya amazi washira mu munyu umukira kurikira ubundi umukira kurikira kwera nkenye rero cyankurikirwa n'umukene nta mukene ahura n'umuhana yahura na je twahurira he wewe urumva abakene nta vy'imibona twahuye atanzahabu wambaye none ndubona ko duhuye ubwira kabiri wambaye inzahabu kandi zimvye Isogeye inogira tone neza. Ani sawa kamera wambaye inzahabu kijya gihe narije nayo namba. Ariko mu kirundi ni ngikiyarije. Sa amafaranga. Uzobaza abantu bizi igifaransa cyangwa bize tekinike we. Ndikumva wizi ibintu vy'imyuga. Uko biri kose je no mu hydraulique. None si imyuga. Alimentation no potable atashye. Ntabwo wize literature. Oya ntavya literature. Gato mu kirundi na amafaranga. Ni nonse kuko ndayitwaye kuri batabarama make. Amafaranga menshi ufite. Gato dusubira inyuma gato tuvuga ati uraraba ntabari yongwa ku telefone. Oya. Gato waravuze ati utegetse biraba. Bisigura yuko ngo n'umuntu yapfuye uravuga ati we Lazaro zuka. Ibyo ni ihame. Nukuri. Ubu rero toja ku mpanda wuzura nk'abantu 10. Ku mpanda niyo hamba abantu. Kube gutombarira ugende muri morgue. Nta mamorgue akwegereye. Wambarira uragenda usaba uruhusha. Genda shaka umunsi umwe uzuntumire tuje muri morgue turi kumwe. Sigenda gutumira. Ugenda ukavugana n'umuyobozi w'ibitaro zya Frigo barazishura amafaranga. Utibwo twaza n'umuntu w'Imana akaza mwatwemere mukadoha uruhusha. Ntabwo jewe protocole ya nabari ya protocole ngende gusabira uruhusha muri morgue. Umva ko bariko ndabicira akazi. Nibaguhidiri rero ukore ku bitaro abaruzi uragenda gusengera abantu kugira bigende neza. Ntabwo baronka amafaranga bampemba kandi ntabwo nakora ku bitaro. Umuhamagaro wanje so gukorera mu bitaro ntabakwiza tunga ntabahanuzi bijuru bakorera mu bitaro. Oya je mfite ibiro urabizi ko mfite ibiro mfite aho nkorera ndakubariye ndi uretse iby'umuka ibyo kugwiza umwimbo kugera kuzana intuze ngenda hanze ubwo no kumanya kwicara mu ntuze no kumanya kugenda mu bitaro boronka amafaranga bampemba ntayi boronka umugwiza tunga nk'uwitwa Rujugiro waronka amafaranga umuhemba ngo nkorera yakwemerera ariko wavuze ko agwiza tunga muhura sometimes Rujugiro muri bo ndikubarira wowe ari kuravuga ngo ukuri wa karede ngo bampakaze ntibaronka amafaranga bampemba baguhe rero basi ukore udahembwa n'umukozi w'Imana no baraza bakavuga na protocole timwadusabira bakandika ikete bica muri administration raza administration turashaka ko waza bino biziga naho nyene rega bijya kwa muganga hari amategeko bisaba consensus ya bene umuntu rero bene umuntu atabo bagiye kwisaba ahubwo bene umuntu ni bene kubura nibo buzi nayo abandi frigo ni minsi 7 ku munsi batanga amafaranga rero umva nyene bitaro acha kena bijya bihumbi 10 nimbiri bihumbi 20 ku munsi nabari bihumbi 10 ko ngana kose we yumva yakwemera ko abantu muri frigo babura ahubwo ashima yuko abantu muri frigo baboneka kugira azoronka nayahe nabagumaronka inoti yo koza ahubwo bene umuntu bene gupfisha nibo barikora no batera intambwe bakaza bakabara protocole tese twabonana n'umuhanuzi yadufasha iki kibazo hamba bakagenda bakavugana n'abatwara ibitaro twebwe murazi ko umuntu wacu mu mubitsi hano muri frigo muri ko muramukanyisha akanye neza hano muri frigo none mwatwemerera twazana umuntu w'Imana akamusengera cyaka agakora igitangaza kubera uba wabarisha n'umuntu uri kurabarisha bari kuravyumva uba wabarisha imiti byose uba wabarisha baguhereza uruhusha
bisigura yuko bajya abantu rero bozi biziga baba bishakira abantu bapfe kugira bagume batwoza. Ivyo ntavyo mvuze uzobabaze uzogenda bakore iki kiganiro babaze. Okay, muri kino gihe tuko turavugana ni Star TV novuga yuko nta kwezi maze ni nka 3 semaines. Nta kamera ifise nta cameraman ifise rumbo hariho n'uburyo bwa déplacement ifise. Muri kino gihe tuko turavugana urahishurira iki Star TV kugira ibeho nkuko uvyifuza canke nkuko genda vyifuza. Ariko nahije guhanura bwabundi nta no kwizera ufite nagutoyi ubasavye amafaranga ndayaguha none amafaranga ntazaba arimo kamera ntazaba arimo imodoka amafaranga uto dufaranga miliyoni 100 nta kamera y'imiliyoni 10 irimo harimo kamera y'imiliyoni 10 uzaburagura wenda imodoka y'imiliyoni 30 vangware ya 35 uzaburagura n'intuze niyo kamera y'imiliyoni 10 hano uzaburi kurakora se ko numva harimo n'umugeni hasigaye ni miliyoni 2 ntibazi numva ko harimo n'inka 2 y'umuriyoni miliyoni frizone y'imiliyoni miliyoni muri ico gihe umuntu yari ko arakora ikintu bisaba kwizera canke bisaba kutizera iyo atizera ashobora kuronka ivyo bintu canke bisaba kwizera kugira ushobore kubironka. Oya wewe ntibisaba kwizera umva naho utizera uranumva. Oya none uhuye n'umunyamavuta wahuye no mu ministre w'ijuru connection wayitahanye ibindi ni ibice ahubwo wagize n'amahirwe wari kumishikanwa ugashimira Imana ati ndashimira Imana ko ntimuhuye no mu ministre uzi kugira uronke audience n'umushikiranganje wo muri leta y'u Burundi n'icuya kirabira. N'icuya kirabira hariho pri iri fixe kugira umuntu ashobore gutanga ico kigira 10 canke n'ijana umuntu ari fise arashobora kuritanga apana 100 ijana noti ijana ntabwo ministre w'ijuru ntabwo umuhanuzi ntare muhigo wamuha amafaranga ijana ntabwo wamuha amafaranga ijana kubera amafaranga ijana inoti ijana wayigura iki ariko n'amahera wayigura iki urazi ko umuntu ariko aradandaza ikintu yakigurisha 500 ukamubwira 200 acha kubwira ati n'amahera kubera ikavuga ko aramahera ungutse 1000 uzana mu ishengero iyo noti ijana icicumi n'icicumi ntabwo wabo mpaye icicumi jewe ntabwo urumva wakira menshi wakira guhera kuranga ayi kugira twumvisha ariko baradukurikirana. Uya jende umuhigwe kuvuga ngo ntangura kuraya uraraba tuvye byose uyu no ministre w'ijuru n'umuhanuza akora bigakoreka n'umuntu agize ubwo niburi buri byagenda uko utabishoboye naho ukirekera kuko nguma ndo umuhigwe nguma merewe neza ahubwo ni ukeneye umugisha ni connection ni ntabindi. Double J yararirimbye ati nivyanka nzoduka we nivyanka uzagirana ubu Double J n'uwahiwe urambara n'uwahi ntabwo ndamuzi akorera he n'umuririmbyi yita Double J ura muri Bantu Boy Entertainment yavuze ati nivyanka nzoduka we nivyanka uzogirana aduga birimanye ntabwo nukumuzana tumugire deliverance numuzana uwo mugabo yavuze uko nukumuzana tumugire deliverance niba yashitse Bujumbura azahavyarira ndetse tuzomuhereza no mu yindi mici urateje ko ndimbukira mu muji ahani nagenda ngiye muri America nshikira ahani New York ntabwo ngenda Dallas ntabwo ngenda Texas oya ngiye mu Faransa nshikira Paris ntabwo ngende Lyon uravye uri kuranyumva ngiye mu Rwanda nshikira Kigali ntabwo ngende Londres ni kumugwa mukuru nivyo ngiye Espagne ni Madrid ntabwo ahubwo uwo mugabo wo muririmbyi uzamuzanda arareme ariko bisaba umuntu azamwikoreye aremereye gute ko ntari kumubona munsi y'imhemu ko umunamaze abashikiranganje ko ntamubona kuri Kiriri Garden ko ntamubona ntahari rero anywera icyayi hese ngani mu buye ko tunywera icyayi kuri Club Direct Tanganyika kuri Kiriri Garden nkaba ntaramubona ntabwo ari umukire rega shaka w'umukire anywera icyayi shaka w'umukire none sinakubariye muzane tumubohore ubavuga ngo byamunaniye ntabwo bizamunanira huye no cyangwa azoduga ahubwo azatura ngahazahavyarira azohasazira ndetse tumwohereze no mu yindi miji mikuru tumubariye ko kizira ugiye muri Kongo ushikira Kinshasa. Double J wavyumvise hagenda Bukavu Double J nivyanka nuzoduga uzoguma haba gutwara Texas Dallas nka gute wahuye n'umuhanuzi birakunda kandi gukunda n'ubuye nivyanka gose mama nzoduga niko yariri oya habu iyo ndimazana isiba cyangwa zaririmba n'iyindi wumva atari akaroge nivyanka uzoduga rega urategeka n'uboyifuza werega urategeka oya ko ari yiwe ndabona iri kwiramuronderera ndamucira inzira nta kibazo buriye mu mwana kugira ngo amenye hari gihe akora amakosa nyene akagwa mu vyondo nta cakirimo gato iyo wavuze numvise ikintu bita mutware dusango tukumenyereye ku zina rya Arbe ntare muhiryo kugira cyo dusa n'abagomba kugira gusozerera ikiganiro cyacu ndi intare nyene ntibora ko ndi intare urajyana intare ivyara intare imbogo ikavyara imbogo imana ikavyara imana abana bawe ni intare
intare ivyara intare imbogo ikavyara imbogo imana ikavyara imana none sinahejeje icyo ushaka ni igiki ndi intare mu muryango wa Yuda nivyo ngibyo wavuze kwambara imiliyoni ni miliyoni abana bana bariko baragusaba kwambara imiliyoni mbega ubushobozi burahari nkuko wabivuze ku bana bawe biremerewe kuko hari igihe ukora ikintu avec condition bakavuga ati mbo wewe kubera ushaka gutera imbere uzotera imbere wenyene mbere ntunavyara abana mugabo utera imbere mbega wewe nta condition biguha cyawe imana yawe usenga nta condition guha ivuga ati mbo naho usenga cenzo kwambara imiliyoni mugabo abana banje oya ni bose nabaza gusenga tubabwira uko imana igira neza tubashiramo tugategeka nabo bakamererwa neza bakambara neza bakafungura neza bagasa neza ubwami bw'Imana sa majambo ni ibikorwa no mufadika ni mu bifadika ya nivyo rero urumva ababa bana uzobabona twambara cyo kimwe n'abakire nabo nyene ari ku cambere cingenzi no kwiga amashuri meza y'u Burundi bagiye tukabohereza amashuri akomakomeye nka Université de Louvain Catholique de Louvain makaminuza akomeye mu Faransa hanze kuko hose tucikayo nta kibazo Albert shana bashaka gusozera unamubona Albert ko yimereye costume ni ndashaka kwibahereza se sindaheza urabona ukuntu yimereye ikosime ni prix de 1 million uravyumva ikirato samarundi wambajije amanuze bayinzaniye ko nakore ko ari 300 euro ibihumbi bitatu vy'amayero ntabwo ari 300 ibihumbi bitatu ibihumbi 3000 euro nta kuyagabanya ikirato naco ni 10 ikirato ico ni 10 birazanana ico ni 10 se nubu bariko barapakira ubundi ko ndakukubareka ku kivugo cyo mu Buyapani mu kintu bita SBT uzobaza uzotuba bariko barapakira mu gato imodoka bita V8 bariko barapakira imodoka V8 kugira abantu rero kugira ntibaze kunsanga inbox bavuga ati ngo duhe nimero y'ijya muntu ngenda musabe nimero nimba wabaye wumviriza ikiganiro cyose ukakurikirana ikiganiro cyose kuva ku ntango gushika ku herezo ukaba wumva nyene wabaye nyene umuntu nyene ashaka nyene kugira ico afashijwe ni Albert canke Ntare yahinduye izina ngo ubu ni Ntare sinzi ko ari yongo yamuhindura izina ntavyonzi agira Ntare muhigwe mu bahigwe ku muntu re akwifuza turashaka utanga kanimero kiwawe nimba bazokuyagisha ibyo muzovugana singombwa ndabimenye kuko nugwaye sida sinzomenya ko agwaye nimero y'aba diaspora abarundi baza aho dukorera sigura nanje nabazomfasha ko ari aba diaspora none aba diaspora aho ndababarira ni nimero yawe ndayibahereza bareka kugufasha se bareka kugufasha ndavuga dore kuyiwawe ndabategeka bagufashe wabona watari wo gufashwa urimo atari wo gufasha ibintu ariko arakora atari vyiza se uratari ryari sinakubonye uri kuratubeshereza ibiganiro dufite imisi mikuru tuko turaryoherwa n'imisi mikuru y'ikomine y'amakomine yacu meza warambonye sinari hajya umukira aho abakire baba bari niho twabari byumva ndi kubyumva wabwira kanimero kawe gatoyi ni plus de 157 69 06 ubusa indwi iyo ni aba diaspora plus de 157 69 69 ubusa inshuro gatandatu suko 0 uri kurabacanga no 69 ubusa gatandatu ubusa karindwi 69 ubusa gatandatu ubusa karindwi oya reka kucya mu kirundi abishe mu kirundi none mu gifaransa 60 abadi hari mu diaspora atazi gifaransa atazi icyongereza mvuge mu cyongereza se indimi zose turazivuga icyarabu italiano byose nizo turazivuga so 69 06 0007 mu cyongereza iyo ni yawe 69 0 60 0007 izo ni za n'aba diaspora iyo wari ndabwiye star umuhungu manzi ndembwiye iwawe andika ni plus de 157 uyandika na ahantu 69 73 ubusa rimwe 52 kane nimi irimo ne mikashi iyo nimero nawe ndumva ngo irimo ne mikashi so mu telefone mugene inbox apara biya bya mu comment kwiriki mukunda comment nta kintu kwinjiriza umwandikira kuri inbox hari ufite dolari 100 commentaire ziramfasha mu 30 umwohereza hari ufite kamera y'imiliyoni 10 ubwo mu madolari nangahe ibintu by'amadolari dolari ni 2010 muri berbe meruka ryari ari 2010 muri berbe ni imiliyoni 10 nangahe
ni 5,000 5,000 by'amadolari agure kamera n'abakiri bariko bararaba none uhuye no mukire sindayiguhaye none araca yikurungikira Alberto ayazi vyinshi kandi novuga yuko hari ivyakoze ku mitima abantu hariho nawo twibaza ko baba bipinza ariko ubipinga azoze ndamuzane ngaha nyene nimba ari kizoba ariko nzokuzana nta kibazo kuko handa hasi ngo ni wabo w'Imana nta bipinga bikihari ngo ni wabo w'Imana ibipinga duheruka kuri Toma ari igipinga hari abantu baba bari bakira ibipinga ibintu bi TikTok Imana gwiba ngaha mu kigobe ikabyarira ngaha mu kigobe igakorera ngaha mu kigobe uba nta handi batari ngaha uyira tumukuboko ubure yicaye haje indani tuje kuyira yicaye indani canke turi kumwe hanyene magaze ngahire ngaha iri muri jewe ahubwo bavuga ati abo babiri bakoraniye mba ndi hagati yabo oyi iri muri jewe ituye muri jewe ikorera muri jewe bakunzi ba Star TV 257 na cyane cyane ndababwira we have the best exclusive news nico kivugo cyacu turi kumwe na Arbe yarahinduye ni mutwari Ntare muhire ntare sinarimenyera izina je narimenyera muhire ntare prophet ko barandondera prophet muhire ntare muhigwe ntare muhigwe nibyo bamaye ndo muhigwe mu misiza uzogutuma ko cyangwa uzoze mvuye kuzana ibintu kwemporta ibintu bivuye hanze byo company Kenzo za kuri poro na company wikamere urabe ibyo turiko turakora naga kamera ukansigire tuvuga dusenga na kamera uyimpa nta kibazo zogenda ndayijana oya ningenda Dubai ryari ndagenda Dubai nakuzanira sinabura nakantu uzantuma akantu nzakuzanira Kenzo nzanire kamera kugira ndabahe ibikorwa bimeze Dubai nzayikuzana nzaca Dubai nta kibazo nzakuzana kamera ndayikukuriyemo abasigaye bakora ibisigaye vuga ibindi bisigaye none kamera ngurayikuyemo none sawa bisigaye ni byinshi ari ama spotlight ari byinshi cyane ari de plasma yindi wavuga none kugira isoni nani mengo umukobwa Ngana gushimira Arbe. Hivi ni kweli we have the best exclusive news in Star TV 257 na cyane murazi ko tubakunda cyane gose muri gwa rukundo nyene wa mutima nyene uburi kuranshigikira jewe mbashaka no tuba turi kumwe mu invite nimba ari umuririmbyi nimba ari umukibivanye n'ivyo akora umushigikire kuko ni wanshigikira jewe nyene uzoburenganije kandi bacita iki icyaha ubandanye kunshigikira nutanshigikira nahone azuba ari icyaha ntureke kunshigikira ngo nuko wowe uri umwasi wanje nta mwasi mfise kuko jewe umaze kugira umuntu agukunda nk'Imana ikagukunda buri kintu cyose cyukora cyose ukaburi kumwe nayo nta mwasi ubufise bisigura yuko nta mwasi ukwiye kugira mu buzima dukundane dushikirane dutere imbere namwe ibikorwa vyanyu misi yose igikorwa cy'Imana misi yose ndashaka kubona ibikorwa vyanyu vya misi yose tubara mu kuboko kw'Imana Imana iri kwirabihezagira na cyane kugitegezwa kubikora uwizeye biba bibaye wigze kufungura urafungura nkaje nizeye ko mfungura cyane nizeye ko ndo nk'ikiganiro umuntu ntiza kamera ndayironka kamera nkakora ikiganiro cyiza cyane gose ndabakunda cyane gose mugira aho mwubaho yari Star Boy Mr Home Mr Meat Angel de la Capitale Mr Devere de la Terre ciao ndabakunda cyane iyo mba ndi kumwe namwe mba numva ndyohewe sana uze gukora share na like na comment na cyane ndabashimira uko muri ko murashigikira sana Imana ibampezagirire ibikorwa muri ko murakora bigende fresh na kindi kintu numva no bifuriza no kubifuriza iki ijuru musenge mukora hama muhezagirwe ivyaha bibe bikeyi tuze tujane mu ijuru twese nimba tuzogenda nibirenge nimba tuzoguruka ndabakunda cyane gose ciao behind camera twari kumwe numwe mu bace usinifitiye ngaha nyene bimereye bien sana bameze neza cyane